kaze muri PJ Classic FM. murakoze cyane. Izina ni Justin nk'amaserukiye Celeste Garden no mwanya. Okay, hano nanje nitwa Audrey. Turi kumwe twaserukiye iyi Celeste Garden. Audrey, twarakuna abatoto tuba dushaka kwakira imbere bwana, nabonye wari nyuma ya microphone none gutangura kwakira nabonye confidence nari nyinshi. Umeze neza rero? Yego turashima. Muri Celeste Garden ngo maduteguriye comedy night. Yego cyane. Ni kabantu bateza kumenya kwino comedy night. Donc muri Celeste Garden bateguye comedy night, kandi uko bimeze izuba ari ouverture ko ni comedy ziraba chaque mois, tous les jeudis chaque mois. Ni événement. Yeah. Donc Celeste Garden ni ngaruka buri kwezi. Yego. Celeste Garden ni place rero comedy night cyangwa ukayitwa soirée comedy mu gifaransa. Ni ouverture zuba le 2 mai. Le 2 mai. Bari ouverture officielle izoguma yikurikirana chaque jeudi irangiza ukwezi. Chaque jeudi irangiza ukwezi. Ni jambere no événement igomba ibe. Bien sûr ni jambere itanguye. Comedy night abantu nivyo abantu bumvise comedy barumva ko ari comedy cyane, ngo ni babana bafise impano zo gutwenza. Twe dufise impano zo kuvuga cyane urumva ko hari abandi bafise impano zo gutwenga. Muri comedy night ni bande ni kabantu bo kwitega muri make? Bitegure gutwenga cyane. Ego amafaranga bazoriya ntibazoba yarihuse. Imbere uko ndabona n'ibiciro birahari, muga muri comedy night ni bande bazoremesha bino birori? Nkuko mubibona kuri afishe harimwo icabomare cyane tuzi nka Kigingi na Mutima, n'undi yitwa Kim Kiwi, ego n'abandi ba Sky Talents. Ego ni bibabira ni n'abakomedi bano mu Burundi cyangwa se hari n'andi ma surprise? Rero ko ariho bigitangura twashinye ufata abakomedi babiri bari à la tête hano mu Burundi wacu, dufata Kigingi plus Mutima tubashire hamwe kugira ngo abarundi bakunda umwe n'abakunda uwundi bose baze bisange hamwe baze batwenge. Mugabo twabuze ko ari evenement ziraba chaque mois, azogiye gufata n'abantu baba étranger tubazana kugira ngo abarundi dutwengere hamwe. Kwari kimwiyumviye ino comedy night muri Celeste Garden? Twasanze abarundi benshi comedy ino ntayihari, kandi comedy irugura mu mutwe. Iyo umuntu atwenga biratuma aruhuka mu mutwe. Niyo mpamvu hari ahantu bategura amakaraoke, hari abategura ibindi byo gutamba mu ijoro boîte de nuit. Twere muri Celeste Garden dushaka yuko zo ari evenement ya comedy gusa. Ushaka gutwenga uri Gitega uri hehe uzi ko chaque jeudi irangiza ukwezi nzogenda muri imisi yose ku munsi wa kane urangiza ukwezi. No kuvuga ko ouverture ni kuno wa kane kwezi nzakwarangira. Ouverture ari kuzoba le 1er mai. Hari kuba ku wa kane. Hari kuba ku wa kane muri zoshaba ni nakundi ibitariki ariko basanze yuko jeudi bitokunda bivanye no ko abantu benshi zo bari mu madefile, zo bari umunsi mukuru w'abakozi. Nitwo baruhisha baruhe mu maguru hama bace batkari no ku no kumara ijya joro ryose bicaye. Tatushima ko twobigira vendredi. Mugabo izo kurikira nka deuxième édition zo ziraba chaque jeudi. Ni gushika buce ni joro ryose. Oya urusha baduhaye ntivyakunze ko bushika ari gushika buce, mugabo dushika na 23h. Celeste Garden muri make abantu mwavuze ko ari ikibanza gitunganya ama evenement, mugabo hari abantu ushaka ko ayumvise ubwa mbere iherereye he, nibiki bikoregwayo cyangwa se mwakira abantu bakeneye gutunganya evenement zimeze gute? Muri Celeste Garden iri aha kumutanga uduganye iri barabara iduga amandi ya hôpital militaire, usa nuko aduga gato ja muri Mutanga Nord, ni juste partie gira gatatu ni numero 7 ya avenue bayita avenue Inkondo. Muri Celeste Garden hariho resto bar, baratanga amapiza, baratanga inkoko kandi zitetse neza ziryoshe. Hariho akabare baratanga ibinyobwa byose, meme n'ivyo brarudi birahari. Muri Celeste Garden hariho massage, barakora na sauna. Ikindi naco barafise jardin ba cottage kubanagira ama evenement. Muri Celeste Garden baratibya n'ikintu bita
service traiteur bamwe batekera no mu manza Yeah. kuko ati akozi bafise abantu 200 personnes ngabo ndabahaye bino bintu mu biteki tuzuza sadishwa dufungura ivyo byose muri City Garden barabikora. Niki umuntu agomba kuza muri comedy night asabwa? ikintu gisabwa cya mbere ni ukugura itike ego ni ukugura itike kuko hasa n'ahageze ngira murabibona ego Tike zigugwa gute, zigugwa ngahe, abazikeneye bodisanga hehe? L'événement isani yageze isigaje iminsi No munsi turi kwa kabiri, evenement ni kwa gatanu. kwa gatanu. Donc amatike ari déjà disponible. Ushaka itike ushaka kwenda kuyigura aho nyine kuri Celeste Garden bakwazidandaza cyangwa ukaja kuzigura Centre Ville kuri kiosk cyangwa hariho Buja News naho nyene iri mu bari kubategura ino evenement nabo nyene kora muri ville hamande ya Novotel naho nyine ushaka kugenda ukagura tike isanzwe ni ya 30,000 Nibuta tike ordinaire ni 30,000 hanyuma tike VIP ni 250,000 baguhana umuvinyu bita dompo hanyuma tike VVIP nayo baguhana ivyo kurya n'ivyo kunwa kuri 500,000 kandi ku matike ya VIP na VVIP n'abantu bane donc ni table de 4 personnes ibihumbi 30 hasanzwe ibihumbi 250 muri VIP no mu vinyu ku ruhande ego hamwe n'ibihumbi 500 muri VIP yego kandi arabacabaza ngo 30,000 ko ari yabasanzwe bacaguma ahagaze no abantu bose bazuba bicaye nabari mu misunikano oya Tuti mwana badugije ko ni izwari soirée y'abantu bari MP VIP n'abantu bari kuri 30,000 Yego. bazuba bicaye ego kuri 30,000 ukicara ugatwenga wicaye ego Celeste yabahaye les places sont comptées bibanze birahari ni edition ya mbere bibanze birahari y'abantu benshi cyo tumamvuga yuko uri hafi gura itiki uri itiki kugira ngo arabona ko aramuna ko ati jewe ndi Ingozi ndi imuyinga ndi mu Kirundo sinshobora kuze kuri Celeste Garden cyangwa se ngo mu Centre Ville kiosk umuntu kubukinga tike kuri telefone ntibikunda birashoboka cyo tuma ngaho musa ko nimero ya reservation yori nimero ya Celeste Garden indani nyene bwite uwo cyo telefona kuri 68 560 sa 96 ravuge mu Kirundi 68 amajana 560 ijana 196 ka telefona TJ twakana kashaka ko mubikira tike swat ushaka isanzwe cyangwa iri VIP cyangwa iri VVIP telefona bacha kurikira tike yawe ku ruhande ya abantu rero mwumve ko kuri gatanu muri Celeste Garden comedy night ihari n'abakomedie bakomeye hano mu Burundi kigingi na mutima ego mutima twengeje president yari akavuga ati umugabo kigingi nkunda kumubona amakomedi araha mu Rwanda naho nyine bategura ibintu biri sufuru ya no mu Rwanda arico bitangura Gen Z birakunda kuba nabo nyine bakunda bwira le jeudi natwe dushaka yuko ini wacu uzabira abashaka jeudi irangiza abantu basanzwe baraba Gen Z oya kuri no evenement bose tuvuge ko ari iciyumviro coba caravuye oya sibo cyavuye breve mugabo ni sufuru kwa muntu imbere comedy ikiruri cya comedy kitarimo no mustar no muri ribs kuguma twenga ukamengo none bazore nkibatwengeje gura saa 10 n'ubuca saa 5 ko l'événement zitangura 17h 17h twariho la musique muga 18h top mu comedy ambaza bagiye kuri stage uburyo tugira 22h30 l'événement yihe ni gutwenga gusa uzoye 17h utwenga gushika burinde utaha arenda agira saa 5 yego kurengo sinasi kanzora baze ko nawe tiki yawe tuvuga tuguguje oya je murayinsiga ni mwaziga none murayinsiga nuko abantu tunarangize abantu bo kwitega iki kuri ino evenement donc ikintu bo kwitega ko ino evenement cyo tuma twateguye le vendredi kugira ngo baze batwenge baze banaruhuke baje muri weekend baryohewe turi kuba samedi habariyo imastress y'imanza ama mariage amadote ngo yo vendredi 18 zo washitse uze uryohegwe kuko twenga byongeza imisi yo kubaho ico kivugo ciyo evenement mu kurangiza natwe twari mu sport ivuga ati twenga ongereza imisi yo kubaho hajye twenze urongeza imisi yo kubaho hajye harundi dufite amastress y'ibitoro gutonda kuri
kuri station Y'amarege. ibiki rero cyo gutuma Ndonda kubuzi n'amarege. yateguye icyo kibwira ngo ushike utwenge ibyo byose ama stress uyibagire yego Yes, nuko rero abantu muri ko muratumviriza muciye kuri 93.3 MHz ndetse no kuri PJ Classic Media murumva ko ku munsi wa gatanu gahunda ni muri Celeste Garden rugwira isaha 11 muri Comedy Night n'abakomedie banyu bakaze hano mu Burundi. Murakoze rero reka tubashimiye namwe ko mwaje kano kanya dusaba n'abakunzi ba PJ Classic muri hose nimugira amakomande y'amatike nimuze mugura amatike oya aharaguzwe aha baraje mvango baraje bayagure kuko 30,000 ego kwacha wicara nta musunikano nta guhagarara biba nta birimo mazoga gahe desa 50,000 n'umuvinyo ngaye imbere yawe ego sensa urafungura ukananywa ukanwa ego nuko imana ibahezagire rero reka mbaze ndabareze imitwe y'inzu cengaruka tubandanye ikiganiro n'abakunzi ba Classic Sport.